ariko nkongorere kano gashakoshi jewe ndakaravye gira karimwe inzege rero birabe umpena bitanu imana igumugisha ikora mu bubangutsi Yesu aguheza giye ndaciye akanoti muraho mwasamye Ajwa buni mugamba natamo cibitoke mugamba bururi hariya kama ni marutovu buke suka ko ndumuhinga cyane mu Kirundi kuko sinigeze mba ruguru oya sinabaye ruguru nta n'uruhongore rw'inka nigeze mbona hafi yanje nurabona oya nkandira niwe nkandira shengero riri imbere nirindi riri inyuma ngira mbatera inkuru ya Scott n'umugenzi ndamumenera amabanga kandi ntacangira usanzwe tuzinanye kandi turakundana Imana imuhezagire Scott wo mubona uwo yari benzwe n'abakobwa bane umwe wo mu Kibenga uwundi wo kumutanga uwundi wo mu Kinindo uwundi wo mu Kanyosha bose ico bamuhora Scott yarakenye atagura izo pizza nabo bashaka pizza akama batwara ku mutwenzi abagurira agafanta abongeye aka kabiri akabarihira tagisi bagataha kumuhana nabo bashaka pizza bishakira Van Beach kiri gadeni nawatagira kanoti ukuntu vyagenze reka ndabibagwire Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse nizere ko meze neza aho muri hose. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Ndi kumwe n'umujene canke umusore gwaruka nta mpeta yambaye aracari umujene benshi nibaza ko muramuzi muramaze kumubona ahagiye hatandukanye ariko kandi n'umustonze kugira ngo tuganire ibigiye bitandukanye nkimubona ndatangaye tu en fait nzi ko ari umujene menga akuze ariko mugabo sinzi ari umujene akiri muto cyane karibu sana bro. Asante sana ubeze neza cyane gose. Yes ba kumaze ndakuzi kuri Nestor Trésor oh Trésor Nestor okay ni Trésor yes ni Trésor abantu benshi barakuzi nibaza ko mesha bamaze gukubona ama video yawe agiye atandukanye ariko d'abord dutangurane kwanza kugira ngo abantu bagenda bakumenya identité yawe ugirako. Jewe ku mazina nitwa Ndikumana Trésor imvukira yo mu gisagara ca Bujumbura yavutse mu 1999 agakurira mu mico n'akaranga ndacari muto nkuko yabivuze nibaza ko ari ivyo nyene j'avoue umwana ego cha oya birisi yawe hey okay uracaye mu myaka 20 na afite umuntu cyumva kukira umwana bakavuga kukira umwana ariko tugire ko kwanza n'ibintu usanzwe ukora kugira ngo bashoke bakumenya direct nari nabivuze ahanini ni ibijanye n'imico n'akaranga mu manza zitandukanye nkuko bamwe bakunze kubona ama video atandukanye nibijanye n'akaranga haba mu mbyino nivyo ahanini bamaze kubona gusa hari nibindi zaba intambo waba umurisho w'ingoma kwaba kwivuga amazina n'ibindi bitandukanye ariko ahanini bishingiye ku mico n'akaranga. Yes bon ni mico n'akaranga nibaza ko arico cyane kandi tugutumako kandi nibaza ko arico gituma abantu benshi bakurondera wewe hama kandi bagakunda n'amajambo yawe agiye atandukanye umunsi ikintu ushaka ndashaka tuzokora ama freestyle menshi cyane shabuza kuganira mugabo ugumudutamwe kugira ngo kubera ko buri benshi barakunda igiye vibe burimwo n'amahoro menshi. Yes tutangure kwanza n'ingene usanzwe ukora urubanza donc ingene uryosha urubanza. Jewe rero aho uvuze kuryosha urubanza niho ahanini hari ubuhinga. Yes iyo ndiko ndakora urubanza jewe sinisunga uko uruvyino ruba rumeze nisunga ikirere mba ndimwo abantu mbona ubaha freestyle ivyo mbona naho nyene aho niho hahagaze ingabire kuko abandi arafata uruvyino agategura akarufata kujya nyene yagumvise aje akarukora kujya nyene mugabo ubuhinga jewe buzamwo nuko jewe ndiko ndavyina nkuko benshi babibonye nyotewe muri gwa ruvyino nyene nsaba ikinyobwa ariyo niho hari ubuhinga ikintu kije cose ndagikora uko nyene uri umuntu ukawuje kunzibira ndabikubwira muri gwa ruvyino direct aho nyene umva nibwo buhinga
nkorana na miliye hari nko birashobora gushika ugasanga aho turi ndiko ndavyina mugabe igicu kirahindutse imvura iraguye aho nyine ndashobora kucinda bishisha muri rwa ruvyino nka nabakebura ahubwo ati rero mwabantu b'Imana imvura iraguye twimuke tuje hajya muri rwa ruvyino ntigeze mvamo hamwe ibintu bigace bitunga kandi bikuri mu majambo rero tuje mu ruvyino ye kuvya bon tugire akantu abantu banze kukumenyera ko cyane de tubaza kuza ku ma freestyle ku kantu abantu bamaze kumenyera ko cyane okay reka mpere ku katanguye ndikiriza ntaco okay wikiriza uti nibe nkandira nibe nkandira shengero riri imbere nibe nirinde riri inyuma jewe murambona ngire mbatera inkuru je narize uwa mbere ndawiga imyaka 4 mwari mabibonye bimutera akagongwe aca nshira mu wa kabiri narageze mu wa kabiri ndahiga iyindi 5 naho nyene mwarimu aca ngira nk'uwa mbere asunikira mu wa gatatu narageze mu wa gatatu ce ndicara ndarambya ubwanwa buramera ubuhanza buraza ce negera mwarimu yari umwarimu w'igikashi bamwe twita basase twita bakiwara nturabona mwarimu aha jewe naragowe nawe nungire nk'abambere aha narize uwa mbere ce ndawiga imyaka 4 mwarimu abibonye bimutera akagongwe aca nshira mu wa kabiri narageze mu wa kabiri bigenda nk'uko nyene asunikira mu wa gatatu none mu wa gatatu nicaye narambye urabona mwarimu nawe nungire nk'abambere umwarimu arandaba amakofi nkayo ce ndataha kumuhana ariko mbongorere abantu mwabibonye kwari ugutebura nariko ndatera inkuru aha mubona narize kandi naraminuje Imana ibaho umugisha mukomeze kudukurikira yes bon umuntu arumva yuko anka twaraminuje kuminuza no kwiga university ukayimara kaminuza ukayiminuza ndavyumva waraminuje okay akonye nenda gacishijemwo sinayiminuje sinayimaze sinashoboye kuyimara kubera ko mbure ibinabiriye yes bon uri umunyagisagara imvukira yo mu gisagara ca Bujumbura ariko izi ikirundi cuzuye wakuze n'umujene ameze gute okay jewe nkuko nabivuze navukiye mu gisagara ca Bujumbura komine Ntahangwa zone Cibitoki naho nakuriye nkura nkurundi gwaruka ariko novuga ko nakuze neza nakuriye muri iyo mico nagiye mu mugwindanga karanga mu mwaka wa 2014 ni navuba 2014 mugabo ni kubera ari ngabire ikintu iyo ari ngabire yawe ntimwirirwa muriruka upfa kugihonyoramwo bice bizamuka ce ndabibamwe uko nyene ntangura gutangura imanza uko nyene buke suko ko ndi umuhinga cyane mu kirundi kuko sinigeze mba ruguru oya sinabaye ruguru nta n'uruhongore rw'inka nigeze mbona hafi yanje nurabubona oya mugabo ni yangabire ni bya ndena kubarira ingabire iyikurimwo ikintu urakibamo mu kanya gatoya bikagenda neza naco kikakuba mu kiba gisanzwe kurimwo biba bisigaye gusa ko uvyurirako rero nabaye muri uwo mugwindanga karanga bice biranyorohera byose ibyo nabamwe byose byaranyorohera haba gutamba haba kuvyina wanashima kuvyina niyo kariyeri no munsi iri hejuru cyane kuri jewe mugabo ni nayo kariyeri kuvyina muga niyo kariyeri ntakoreramo cyane muga ni kubera ari ngabire je nabandi muri playo yo gutamba miskari iri hakujya Entreta. Kuvyina no gutamba bitandukaniye. Kuvyina no gutamba biratandukanye. Iyo umuntu ariko aratamba atamba intamba. Muga iyo umuntu ariko aravyina avyina uruvyino. Okay, uruvyino n'uruhe urutambo n'urutamba. Okay. Intambo? Yes, intambo. Intambo ni dance. Sivyo? Uruvyino nago uruvyino sinokwita ururirimbo. Uruvyino n'ururirimbo biratandukanye. Aba bastare bacu tumenyereye muri moderne umva twumva indirimbo mugabo mu karanga muri kaca twumva uruvyino kuko uruvyino uko ruvyinwa sico kimwe no kururirimbo ruririmbo. Okay, donc danse bon intambo ni intambo zigezweho ni zigutamba we uretse zigezweho ni intambo nyene
no gutamba kujya batamba ikirundi kujya batamba yes zya n'intambo kujya wumva umuyebe Aha, yes, igihambwe amayaya, zya n'intambo hama uruvyino nuru hama uruvyino ni uvyina gute kuvyina Yes. kuvyina harimo uguhibongoza kuvyina bica mu gahogo kuvyina umuntu ufite kuvyina uravyinyesha kuvyina Eh. umengo nyene no gutarika mu gihugu gituranye ngaha Yeah. mu Rwanda Yeah. no bitandukanye cyane Aha. bobo kuvyina Aha. no gutamba yehe kuvyina bobo no gutamba kuko bobo ubiravye neza ni nkaho bafise imbyino imwe umunyarwanda ari ngaha mu Rwanda avyinye twebwe bijya twita gutamba n'uwakuriye muri Etazini usanga ni bimwe bafise intambo imwe y'ikinyarwanda hama twebwe twe dufise nyinshi twebwe dufise umuhanga dufise ubusambiri dufise intore dufise ugwedengwe amayaya igihambwe mu Rwanda burya bafise uruvyino rumwe Niyo nta imwe. mazina nkaya yiwacu dufise usanga mu Kayanza batamba ibi Makamba ugasanga batamba ibinya oya bobo bafise imwe nyene nujya menye byita gute ihunja kuvuna ihunja ako ico aho ni mu Kirundi aha ni mu Kirundi mu Kinyarwanda bavuga mu Kinyarwanda no bambesha yes bugenzwe bafise byonyene mu bundi tura sinzi kuntu bavuga namba ari sambwe namba ari kuvuna kukubita kuvuna ihunja aha nibyo no kuvuga wowe uravyina je ndavyina kandi byo ngenda tamba rero je nagiye muri club club cyane niki ikiri fort no kuvyina ariko ikimaze kugaragara no kuvyina mugabo muri byose muri make turindire n'ibindi birashatse yes muri byose ndifo gusa ikimaze kugaragara cyane nuko kuvyina yes umuragerageje kubiraba uri umunyabujuma ko nabivuze uri umunyagisagara kandi uracari muto ku myaka 24 hafi 25 antuka uracari mutonya mugabo imanza umaze gukora ni nyinshi cyane gose umunsi wa mbere ukora urubanza uvyina ufise uruvyino vyakugendekeye gute igihe cyose ni experience nkiri kumenya experience ya mbere yagenze gute okay jewe ingene vyagenze nkuko nabikubariye nari muri club itwa gute inahemuka niyo nsanzwe ndimo yes jewe nari mu batamvyi nari nsanzwe ndi mu batamvyi mizikare iri akote mugabo hari ukuntu hari abatubanjirije hariyo inzobere zatubanjirije zari haruguru yacu izo rero zari zimaze kugera ku kivi kumenyekana jewe icambere nabanje kwegera babandi basanzwe bari muri game ndababwira ati mbega nta kuntu twoza turajana bisanzwe kuko naravyumvamo ce ntangura ngenda nja kwitabira rero ntanguye ngenda nja kwitabira uri umwitabitse bukebuke umunsi wa mbere nararavye ivyo basanzwe bakora mu manza kabiri gatatu ndavuga ati sawa cenegera umwe mu bambanjirije ndamubwira nti ma uruvyino rumwe umwanya nyine arampa uruvyino rumwe ubwo ruvyino nahereye ko n'uruvyino twitakira cugirako ariko rugero baheruka kubona kuri Facebook mvuga vya nyina wa Mbogo Kanyombya nibiki rero ubwo ruvyino ukuntu naruvyinye nabo byarabatangaje kubera yangabire ya creativité sur scène nivyo byabatangaje bo bararuvyina bakaruheza ugasanga nta buntu bw'ubugenegene bujamwo bungaho nyine kubera ijya n'ingabire ikomeye cyane creativité sur scène kubera ko ugushatse kubigira bitakurimwo uja muri contract directement yego bivuze ngo uruvyino hari ukuntu barusanzwe rufise timing yako aumbe hari gihe rero muri ako kanya amajambo uvuga sayuba warabosheje oya mugira ataba arayo wabosheje hari gijambo usanga ari rirerire cyangwa rigufi ukamenya ati muri no mwenda yashamo gute murye mwanyu uri kuravyina hashobora kuzijambo rirerire ukamenya muri wewe ati ifoko ntangura ava bataraheza kwitabira kugira ngo bize guherana na wa mwana rero mugiye atari iyo ngabire yawe uguma mu makontrete rero je naho bitandukaniye n'abandi
je nkunda ashobora kuvyina ahanyene urana ahanyene ato nivyo dushaka hanyene gira kugira gukira nyagukira ahumve kira nyagukira ahumve bantu biwacu mwe muriko mudukurikirana ngira ndabayagire uno mujurnaliste ndabona araberewe yambaye n'uturinete kandi afise akayobe umengo ni jewe aha hari uwo mutabonye umukameramani pe nukuri yaneseje yifitiye utudredi kandi araberewe Imana iba umugisha gusa ariko arasamara ikimusamaza mwe ntimwokibona gusa jewe ndakibona Imana iba umugisha umuntu bari kumwe ngira ndabasabire pe Imana ibahezagire namwe muntu meko nzoze kubavyinira mbekirama urumva nk'ivyo bintu n'ibintu umuntu aba atateguye ngiye ntabwo bice bijana urumva aho rero ntiwari ubuhinga natwebwe tuguye muri contract bana nkawe bigerageze wumva uza gusanga nyine amajambo umva kwiyumvira ijambo ingene uriciramo biraza gutwara umwanya munini usange wadushize muri taribe yes rero aho niho hari ubuhinga yes uko niko kuntu navyinye ku ruvyino rwa mbere ndaruvyina neza guhera uwo munsi ntihari bwagere ko mfata imanza ziwanje oya mugabo guhera uwo munsi abavyinnyi bari bagezweho ico gihe batanguye kumpana nkaza ngenda mu rubanza ari ugo ruvyino n'abatanga ikiraka agashobora kuguha marché wewe kubera uzwi mbwabwira ati naka banyita wa mwana mutoya kuko umva nari mutoya 2014 2015 kiri muto wa mwana mutoya ntimumusike nkaguma ngenda kuri ugo ruvyino mu nyuma niho naje kubisuzuma neza ndavuga ati okay jewe ndiko ndakora kwizina ry'abandi reka nanje nzamuke kwizina ryanje wa undi yatangura kumfata ukuboko bwa mbere niwe yabanje kumpa ikote kujya kuntu tugiye kuvyina abara amakote abiri kote garçon kote fille ama kote imwe kugira tuvyine duhura abona ibintu bimeze neza gwere ico gihe ndemeza yuko yaronse ibivi vyinshi kumvuza uko twakoranye kandi twarakoranye cyane bakamubwira ati ujya mwana nzamuka uko nyene kugeza iki gihe ubunye ndafata imanza zanje abantu bakanyizera bakaryohirwa uno musi murakubonye uri kuri scène uri mu professionnel mukindi mu professionnel ni gute uri umunyamwuga yes uri umunyamwuga urabishoboye gose ariko kandi tugaruke nawe ruvyino rero ubwo ruheruka wahereyeko kandi ariko rumaze imisi rusikira cyane abantu gora baryoheye cyane gose utuga kwijambo nabwiye n'uruvyino dukunda gucishamwo mu guteramisha abantu kuko iyo turi mu gikogwa turaja kuvyina mugabo kubera ko ibintu aho bigeze tuja kuvyina kugira ngo dutange impanuro and then turyohera abantu tubahimbare n'uruvyino twahimvyemwo inkuru y'urukundo mugabo kugira ngo turyohera abantu yes for example nk'ubunye cameraman gerageza ukreye urukundo kuri bano bantu cameraman yitwa nde yitwa Scott hamwe nande na Mignone okay Scott na Mignone tugira tubavyinira yes gukira nyagukira ahumve bantu muraha ngira mbatera inkuru urukundo rwa Scott na Mignone ukuntu vyagenze narabikurikiranye ajewe ndikabizi mu Gifaransa ndi jokone reka ndabibayagire Scott uwo mubona uje turazinanye twamenyanye kera hinge ndavyibuke 98 era baramwenyuye hajya ariko aravyibuka aho niho twamenyana duhuriye mu gapira yakuze atekereza ariko ntamubesheye ukuresha vyamugora ahiryo zirementanya reka ndabibayagire yaragiye gusenga mu misa yo mu mutwenzi imwe twiti ya mbere atangura kwambaza kwizina rya data kandi rya mwana umutima mweranda Imana uri mwijuru mana nsenga ngo mumufasha mwiza mufasha muremure kandi ruvyibushe afise amataye meza akunda kumwenyura nka kujya ariko aragira mwebwe ntimubibona gusa twebwe turabibona acaraba abakobwa bari mu rusengero acabona nawe yashimye umukobwa wa mbere uwo jewe ndamwibuka yatanguye kubona uwo yari mugufi cyane yareha nyina wa mbogo uwo munyarwandakazi aca baramubenze umukobwa wa kabiri uwo yari muremure yareha kanjenje akagira ibishinyari wamengo ni kanyomvye nawe naramubenze
umenga umukobwa wa gatatu araza aramuramutsa ati ni sawa mwigeme ati mbega witwa uwo mukobwa arishura jewe nitwa Zebi imana uri mwijuru sinoresha Zebi n'umuryango w'Imana aca baramubenza haciye akanya gato minyona carinjira yaraje gusenga Scott ngo amubona akenge karahita umutima urahagarara atangura kwibwira mbega w'Imana yankumina gusaba mbega ntiyobi agiraje kumuramutsa aho padira barashitse aca atanga ubwinjiza nimuhorana umukama abakirisu barishura yongera ahorane nawe Scott acarishura aho yari yamubonye ategome padira yongera ahorane nawe ariko najya muntu yongera ahorane nanje ambekirama none byabaye yamuzimbanye Imana ibaho umugisha nciriye ngaho akandi ni hanyuma yes ni mu gihe kinini yinya novuga ko umaze imyaka 10 uri kurakora uno munsi experience umaze gukuramwo nibaza ko ari nininya cyane gose kugeza uno munsi canke mu myaka 10 umaze imanza umaze gukora ni nyinshi cyane gose mbega ubona inguvu ukoresha koko abantu bazihokonisa donc imanza witaba imanza bakuronderamwo bega ubona bakwakira gute bigenda gute nk'umunyakaranga okay nk'umunyakaranga ico kintu kiragoye cyane gose kubera ko ni gikorwa novuga nti kumbure abantu bitewe no kuntu bagifata bashobora kuba batabiha agaciro kanini yes sivyo niko no banza kukivuga mugabo kuva kera narindi abarundi barayamaze ngo agateka karihabwa sivyo bisaba ko umuntu abanza gutahura akamenya igikorwa akora igikorwa cyawe buriya utaragiha agaciro nta wundi muntu n'umwe azogiha agaciro niyo mpamvu jewe uko ndabivuga jewe imanza nsanzwe nkora n'ukuntu nkora jewe ubwanje ndiha agateka ari nayo mpamvu n'abandi bantu bampa agateka kubera ko jewe ndatahura ico nkora mugenda gitahura sindacanjanjwako sinzi kunahura neza cyane bivuze ngo ndagihagararako kubera ndagitahura maze kugitahura rero nkagihagararako nuje ankundiye tukayaga ndamuyagira nahagaze kuri ca gikorwa canje uko biri kose ari nze yemera ko dukorana aba yemeye ya myumvire yanje yo guhagara kuri ca gikorwa canje bivuze ngo jewe ntumbwira ngo gutya na gutya na gutya ndakubwira uko ibintu bimeze hamubishimye itsoke niyo mpamvu rero agateka karihabwa muri no kariyere yacu ntibihabwa agaciro cyane gose nkuko vyari bikwiriye muga bisaba ko twebwe nyene tubikora ariko tubihesha agaciro aba artiste benshi ntibari sérieux mu kazi kiwabo araza gushika urubanza rwa 17h araza gushika 17h30 cyangwa 18h kuri mwebwe bimeze gute jewe uko nsanzwe nkora jewe ndi umuntu umbwisa niyo nyene gusa natwe turatengurwa kenshi kubera ko hari igihe umuntu akubwira isaha ati ni 17h yishimikije bandi bacegwa baza umuntu ashobora kubwira ati 16h tuzobatangura urubanza ukacushika mu mutangura 19h nubugikora urubanza wishimye jewe rero ndakunda n'abantu ndababwiza ukuri ndagukwinginze ndazi ko iyo saha umbwiye ya mbere wisunza abantu bashobora gucegwa mugabo jewe mbwiza ukuri je nshika kuri ya saha twavuganye ni nkuko nk'abanye tuja gutwikurura batangura mariage aho sinigwa ndakubaza isaha menya ko nza muri mariage mba muri marriage nkumva amajambo amwamwe hari ivyo nkuramwo bizima bishobora kumfasha mu mbyino nicaye muri ya majambo then nkaba mu rubanza rundi twashitse ku mwanya dushika ku mwanya abo nkunda kubwira ivyo bindi naba usanga batwikurura lendemain mariage yabaye samedi batwikuriye dimanche cinda kubaza isaha iri juste akaba ari mbarira nka cenze bon shaka utugira uruvino rw'urukundo rw'umusore aresha bwo kuresha ugerageze afite tugiye kukora ngaho nyene bwo kurisha babenze umusore umusore basabengwa yabenzwe kenshi ukeneye ko nevante nk'akarorero ufite nkaho ngice mbanza kumenya nka story okay dufate uko avuga ni Scott yabenzwe n'abakobwa benshi sivyo hama mugabo mu nyuma aragize imana araronse uwundi
umukobwa amukunda gusa musumba shaka ukorere ngaho nyene kumusumba ngo nkandira nibe nkandira nkandira shengero riri imbere nirindi riri inyuma ngira mbatera inkuru ya Scott n'umugenzi ndamumenera amabanga kandi ntaca ngira dusanzwe tuzinanye kandi turakundana Imana imuhezagire Scott wo mubona uwo yari yarabenzwe n'abakobwa bane umwe wo mu Kibenga uwundi wo kumutanga uwundi wo mu Kinindo uwundi wo mu Kanyosha bose ico bamuhora Scott yarakenye atagura izo pizza nabo bashaka pizza akama abatwara ku mutwenzi abagurira agafanta abongeye aka kabiri akabarihira itagisi bagataha kumuhana nabo bashaka pizza bishakira Van Beach kiri garden n'abatagira kanoti ukuntu vyagenze reka ndabibagwire umukobwa ba mbere araje barahura bahurira mu rubanza yagiye gukamera aca muhutu nimero babandanya kuyaga barayaga barahuza bahura muri ville ku munsi wa mbere bagenda tropicana Scott anywa icayi umukobwa komanze akomanda ibintu bikaze Scott biramugora ca telefona Franike ati rero mugenzi dabunde panaha akaga karaguye Franike barabikoze Imana imuhumugisha umunsi uraciyemwo ku munsi wa kabiri umukobwa aragumuka ushaka iPhone umuhungu wiwacu yitungiye dokomo imurira bandanya tuyage duhuza amacara biraba uwacara mukatira umukobwa wa kabiri ukuntu vyagenze reka ndabibabwire yashatse kumusohokana amutwara kwa ntiba umukobwa aragumuka kwa hantu si heza twinjire muri arena Scott arabiraba araraba mu ngodo ati wapi ndatashe muhira barankeneye umukobwa bibonye ahaca baramubenze inkurira bandanya umukobwa wa gatatu yaraje aramubarira atumvirize mu mbebe ibintu vyakomeye twe dufise abagenzi tuzoja mu kirori iyo hiyi Bugarama rero nagomba umpe nk'ibihumbi 100 ngende kuryoherwa Scott abiravye abonye ibihumbi 100 umushahara w'ukwezi n'uwo acararahira umukobwa baramubenze acafatana n'undi Scott acaritonda yigira kumuhana haciye imisi mike ari kuri Instagram aronkuru diaspora eko kwari gurumama rumurusha imyaka pe kandi sirementanya nkandira Scott nutwenge aha byose ndabivuga ukuntu vyagenze wari ugo muri Oman namwe murabizi rero bijya bimama bisanzwe ndabikunda bikunda udusore duto tumeze nka Scott kandi twirabura nkuko kwiwanje aha hakagira uwungomwa nimero mwayibonye Imana ibahumugisha handi promotinze namwe muhezagirwe nkandira nuko vyagenze byari rementanya niba mubenge burundu yes birumvikana yuko ni impano nyene iri muri wewe kumbure ubona yuko mu myaka 5 uzoba uri umuntu ageze hehe biciye muri no mpano yawe n'umusoshari umujene urashari muto cyane gose nturuba kugwiwe nturashinga urugo hari experience umaze kubikuramo mu myaka 5 wibona hehe nka Trésor umunyakaranga okay jewe icambere mu myaka 5 ndibona ku yindi ntambwe nziza cyane yes ikintera kuvuga ivyo nisunga intambwe nibona ko uno munsi intambwe ndiko uno munsi siyo nahozeko bivuze ngo biguma bitera biza neza namba mu minsi nashobora ku mu minsi yahera nararindira weekend karengana nkarindira ko ndonka marché yindi karengana gutyo mugabo no munsi Trésor ahageze arakira manza akabukingwa nka avant 6 mois canke 8 mois ubu tuvugana je hari ama avance mvise za Novembre Octobre turi muri Avril rero ivyonye nindi ntambwe niyonye bivuze ngo hazogera igihe apana mu myaka 5 ni myinshi
nko mu myaka ibiri nko mu mwaka uza canke mu myaka ibiri hazogera igihe kumbure umwaka wose uzogera le weekend zose mvuga ati ndi ku kivi sivyo hama hagera ikindi gihe mbone yuko abantu bipfuza ko ndabakorera imanza ariko umwanya wanje ari muto kandi ntakwiye kuhakwira hose binsabe ko niga indi strategy y'ukuntu abantu banyitura imanza zabo tuzikora ndi kumwe n'undi mugwi nubwo je ntohaseruka mugabo urubanza rwa rugakogwa rwakozwe na band yo kwa Trésor ico nyene ntiwibaza yuko aho nyene abantu bazohava baguma bashaka Trésor ugasanga abandi hantu twene tubashaka kuko naje nk'ubunyume ngo vyongora vraiment undungikira ndi bantu ga Trésor ivyo ndavyumva kuri mariage yanje kweli mugabo urazi kibatera iki nuko bamaze kubona je sivyo muri ico gihe nize uwo mugambi kandi kuronka abandi nka wewe sinibaza ko bivyoroshe biragoye mugabo barazi hari abasanzwe bahari aho dusanze dukorana ko nk'ubunya namambwira abantu benshi wewe umpaye urubanza rwawe nivyo nijenze mugabo urubanza rwawe rimwe amakota abiri nubwo ari je mbyina hari undi muntu aza kubyina hakujya tuvyina duhana kandi sindamukordon asanzwe afise uruhande rwiwe aravyina yisunze ingabire yiwe rero uko kuntu habari babiri ntavyina hose wemera nawe akaza ni nkuko ndagwaye umuntu jewe ndaguha umuntu nizeye kuko naje nkuko bivuze si umuvyinyi wari wese no kugira ngo naka ngo ndamunugitse ari oya si n'umuvyinyi wari wese je mpikote ngo duhure oya utezwa kuba ndaraba nkabona wewe ushoboye iki sawa ingo turyoshe urubanza ko twakira urubanza rw'umuntu principe nizazi nyene dukora urubanza neza tunezereze nyine urubanza dushimisha abaje mu rubanza rwiwe ibintu bigende neza tutitaye kuri kina kiriya niyo mpamvu dushobora kuja mu rubanza ugasanga hari akabazo swati ikibanza bateguye n'igito mureke abakirisu biwe bicara twebwe ni bon dukora igikorwa gusa duhimbare nyine urubanza duhimbare naka so uja mu rubanza ugasanga ntimushoboye kuronka ayo mazi yo kunwa tubitwaye ko urubanza nezezanye n'urubanza nezezanye n'urubanza ushimishe abakirisu biwe abaje kumugendera aho wakoze ugo rubanza niho hava n'urundi hama ibintu bikagenda neza yego bon reka gatonya uyu muhungu uramuzi uramuzi neza hama aheruka gukora ibintu vyiza kandi mu misi zagomba gire ibintu vyiza shaka umugire ko freestyle ku buryo ugenda umwemeje vuba aragira urubanza aragira mariage muco mugenda muvuganye yitwa Simbizi wa Semavumba Gokira nyagukira ngira ndabayagire ngira ndabayagire umuhungu bababwiye numwe Simbizi wa Semavumba ndabona yaravyibushe mbega usigaye ugiki ngira ndakwibariza buriya kurongora ni ikintu gikomeye nawe kutaravyibuha nyarusurongore uzompikiraka nzoza kukuvyinira nyuma yo kukuvyinira uzotinda uvyibuhepe rero Simbizi we jewe ndakugore ze hano nkuramutse pe nuze turamukanye nabandi bakubone carabaye ikigabo caravyibushe pe ndabona waravyibushe be gusigayo giki munyakabiga no gufatwa neza munyakabiga inge mbongorere ikintu kimuvyibusha mwebwe ntimukizi iyageze ku meza karibu bon appétit mon chéri nako kararyoshe je sindakaronka niyo mpamvu mubona iki ikindi kimuvyibusha agiye kumuramutsa usanga bamutekeye bagwiza amafiriti hamwe na vyande hashe wowe uragute kuvyibuha wowe wishinga ibijumbu ukishinga n'uburobe byo birumisha inda navyo vyangiza uko shishikaro vyibuhe ndabona uratagasepe ariko nkongorere kano gashakoshi jewe ndakaravye gira karimwe inzege rero birabe umpena bitanu imana igumugisha ikora mu bubangutsi Yesu aguheza giye yenda ciye akanoti muraho mwasame Simbizi bon uyu mujama arabizi gose urabizi ko je kuri Magic TV nahaza urabizi wese kavuye iki bene wacu jewe nkora akazi karagabuye waraje kwicira ikiraka oyo ngena bameshe ngene muji ngene babaye TikTok aho nyene sasa abavuga yuko kuvyinirwa ko tuyibona kenshi ngurumva ngo utari uvyakira gute ni kibazo cyaje wawe iyo mico sati ni byabati eske byafatanye n'ubwoko bw'ibintu indra
Okay, ngerageje kubishura sinovuga ko bishingiye ku bwoko kuko akaranga n'ak'igihugu akaranga n'ak'igihugu uwari we wese yobikora ntawe vyimiriwe ariko ico no bishura kuri ivyo ibintu vyo kuvyina kuvuga amazina bimenyerewe mu mugamba niko no bivuga mu banyamugamba aha bururi nawe uri mugamba oya je ndi mvukira yo mu gisagara ca Bujumbura je ndi mubo mugabo nkaba ndi umuntu ndi yakro kuvy'imico niyo mpamvu imigigwa yose ntegerezwa kuyikora cyane gose wenda sawa rero nkeneye kumenya wowe uri nkeneye kumedabo imico kuri wewe niki imico okay imico novuga biri mu mugwi w'akaranga mutima k'igihugu yego buri gihugu gifise imico yacu iyo mico ni nako karanga nico kiranga igihugu nkuno musi umuhinda ashobora kuza mu Burundi bitewe n'ivyo akora ukabona ko ari umuhindi mu mico yabo sivyo twe natwe mu mico yacu akaranga novuga kazi imbere rero akaranga twese ntitwakijukiye niko no bivuga sivyo ntitwakijukiye aha wumva aba banyamugamba ngaha umva bobo inka bamana marara bikace bibafasha kuba muri wa mugigwa wo kumenya amazina y'inka umva bituruka ku nka urumva ariyo mpamvu no munsi n'umuntu akora avuga amazina mu rubanza babona direct ko aronga mu mugamba voilà c'est ça ni en fait urumva turavye mu zindi manza kiretse ugize nk'ubu wayi ngabatwebwe tugenda uko mwijenda ebana no kuri predote umutipe ari karagira ari karateka ebana hajya tugiye gutya kidogo kudame manumvisa cyo mu ifirimbi semena ni boro guy cha mama wenyine yaratangaye kuri predote sinenga nta munyuma bizogenda gute sasa uko kuntu juste before imico ikiri imico maybe niko byari bimeze none genre nkamwebwe ni cyaki muri ko murakora kugira ivyo bintu mengo vyitirirwa bamugamba mbona funa cheka sasa kugira ivyo bintu ntivyitirirwe umuce umwe w'abarundi mu gihe ari itunga riri igihugu sa muruko murakora iki kugira vyitirirwe uko kandi ari vyatwese okay ngerageje kukwishura uno musi aho tugeze imigwi ndangakaranga ni myinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura hoho yasamagiranye ku buryo muri zone haba hari umugwi ku buryo niyo ari sanzwe ihari ya kera imaze kurema amantene menshi uko kugwirirana kw'imigwi ndangakaranga biratuma umuntu wese yegereye ako gace ashobora kuwujamo nivyo simbizi niko ariko aravuga gutyo mugabo uno musi aho tugeze iyo mice yose y'abantu twita abahutu abatutsi abaki ubunye mu migwi ndangakaranga barimwo bose barimwo uravye no mu batambye uzoshaka kuje mu manza zitandukanye uzosanga barimwo uretse yuko hariho imigwi nyene usanga nyene batabamwo kenshi ntibari bamwe ntibarimwo oya sukutabamwo nk'ubunye nk'akarorero je ndashaka kuba mba mu Cibitoki nsanzwe mba mu Cibitoki ni naho navukiye naho nakuriye rero ugasanga je nk'ubu ndashinze umugwi mu Cibitoki abawujemo ugasanga niba abandi bo mu Cibitoki batwegereye ugasanga ucusanga umengo twaratoratoranye orke haje umuntu ari hafi mugabo umigwira hari mu Kamenge baruzuye mu Kinama ama club arahari uko rero kugwirirana kw'imigwi bizofasha umuntu wese agize iyo nyota yo kuba mu mico y'igihugu kuko nabo barabikunda abo nyene wumva wewe ndi kumana wande wavyuzuza wande wigima wande gezaho ukabura umuki ndumwongera ukaba umwishwa uri umwishwa wabaki je ndi maniragaba wanindereye nindere wa simbizi wa semavumba wa muhenyanga urajogumbanya gasobozi wa karabona pana gasobozi wa karabona wande ngarukirizaho okay kwa urumu ndumunyoni nkaba mwishwa w'abavumu mama n'umuvumukazi cy'abavumu ni bamuyomba kandi umuvumu akuroze ni bakurogora
Yes muri gato. Rero bakunzi ba Magic TV no mundi aje kuri Magic TV. Okay genda rumuhaye kiraka rero simbi. Yego rayo ubura none. Mbwa simvuga itariki ngaha. Ntazovugira. Simvugira. Gabo ntacu muraza kuvuga. Gabo turi kumwe. Yes bagataye na nimero yawe. Nije ndamwikira akasere nawe babona umugore. Ahubwo nyene. Umugira kaninde ni mi. Muri wewe wanze ni wewe. Ni wewe. Aje gutwikurura. Azo hari umumesha wanje gutya. Dote bira oya dote n'amafilimi bavuzwa. Cyebe bitu. Kuri dote ari idiri yari. Bimeze gute bigenda gute? Ogira. Umugeni ni twe batwakiye. Manzo mu VIP umugeni biraba kote y'umukobwa. Nibo bategura urubanza. Ni batwakira. Mugabo urumva? On est limité, comment ajouter? No, jewe uyu ni wanje je ku rubanza rwanje. Jewe umunsi nabakiriye, umunsi bazoba baje mu rugo kwa Mutama. Ubu je nzogenda mu rugo kwa Mutama mwijenda. Hari umunsi nabone bazoza mu rugo kwa Mutama kuruhagarika. Kuragarika urahatse? Yes. Okay, dusuzere. Ruhagarika. Mimi nafikiri ndo kwanza hata mtusikaze ruhagarika. Ba mdogo hata mtusikaze mtu wa mwana. Yes bro. Bizeye yuko muri. Nari ngwana twageje none. Yes maza. Mu advance. Sinamwere imbere ya ekran. Kwa vipi mwe? Turababo. Naho nyene. Ndu mubo ntavyo kujote abantu jo buni mugamba no tamu cibitoke mugamba bururi hariya kama ni marutovu numu. Trésor kandi gushimye cyane gose. Si Trésor ni ndikumana. Ndikureka ndagushimye cyane. Ngatipe karateye inda bakagabira umugore. Okay, urakoze cyane. Ukabwira umvira nikakunteko nawe ukabwire kateye inda itwa mama Shamika barabana. Nawe ukabwire kaguha akazi. Yego ivyo bintu byo kugenda muri leta gusa abavyeyi atana kimwe bazi. Apana. Twese mama desi mama mugisha ntwaye. Bikore na mama Shamika. Ryari. Vuba cyane. Kaka. Yes. Yoje nyene jana gwa avance. Na yeye akuru. Sawa. Azane sana. Ndikureka ndagushimye cyane gose. Yego cyane. Bon wakoze cyane gose nibaza ko tuganire byinshi kandi vyiza by'akamaro. Hama umuntu agukeneye ukura he nimero kumbura cyo kuronkako. Imanza nyinshi n'umusizira hari. Yego cyane. Nimero yanje ni 68 699 379. Yeah. Abenshi bakunda ndondera kuri Instagram. Instagram yanje wandika Trésor ndikumana. Ni naho nibikorwa byinshi bikunze guca. Niho benshi bakunze kubibona. Sinkunze gukorera kuri FB cyane. Byinshi biri kuri Instagram. Giye kuri IG urando. Yes, aho nyeshingira akabazo kamwe mbega ugira imvyino mu manza zo ngo zo kurongorana. Canke nushobora kugira mu anniversaire mu zindi manza. Jewe ni yangabire yanje nakubariye. Naho umpaye ikiraka. Jewe naho abantu boza kuramutsa muhira. Ukavuga ati nkeneye ko abantu baryoheka. Trésor umuhamagara. Ntavyina yisunze ngo avyina izo mu manza. Avyina bitewe n'ikirere agezemwo. Muri anniversaire ndavyina. Iya video ya mbere mwabonye yari muri diplome. Diplome ndavyina anniversaire. Zina rubanza. Gwineza. Ndavyina. Urubanza gwineza. Hama urubanza gurufu. Oya mu mico y'abarundi. Boco bavyita gushinyagura. Gushinyagurira ababuze. Rero mu manza nk'izonye eka mugabe imanza z'umunezero naho uba waronse agafaranga gafati ukavuga ati je nkeneye kuryohe hamagara Trésor mu nzu yawe arabavyinira mu gihugu cyane gose. Merci beaucoup papa. Murakoze. Imana igwezagire cyane ndakwifuriza kandi kubandanya ukora neza no mu zindi mazi zitandukanye. Murakoze cyane. Yes, ndashimye cyane gose muge musima kwa dukurikirana n'abavyinnyi biganiro kuva ku ntangusha ku mpera ya Trésor ndikumana asanzwe ari umunyakaranga asanzwe agira imvyino zitandukanye rero ushaka kumwikora ko mu rubanza rwawe kumbure kugira ngo abantu baze kuryoherwa baze gutana kamwemwe bagenda bavuga ati vraiment nubwo tutariye antuka twariye ibintu bimeze neza. Merci beaucoup remwe mwese commentaire musi ushaka no kumurondera Instagram ni Trésor ndikumana cyane niho ziwe yazitanze asante sana.